no buntu bw'Imana aho ushobora gukora igikorwa kimwe utanagishizemo n'umwe tudasanzwe ugaca usanga uraronsa abagikunda no buntu bw'Imana rero n'abandi baba barafightinze kuva kera kumbure nabo ntibaronke iyo opportunity nk'iyuronse canke ayo mahirwe rero nta mpamvu yo kwigira umuhinga sindi umuhinga ndi mu bandi kandi sindi no mu bimbere ariko ndabarimo fata ukuntu je ndabifata sinzi kumbure ko ndabifata ko abandi batabifata je mfata yuko ubwo ubumenyi ufise bwari bukwiye kuvuga gusumba uko wowe ubuvuga urabyumva kandi wose ubuvuga neza bwa bumenyi ufise n'ubufashije urabyumva rero wufashije ni washobora kubisigura neza kugusumbya wewe kuko hari igihe uri kurigira promotion cyangwa uri kuriyemera cyangwa uri kuribeshera ariko ari umuntu amaze kubona nka evre yawe urumva kavuga ati ujya muntu ndamuzi mwikashoboye iki biba biri top sana bambabarire ntibaziveke izo ntebe ahubwo nanje bazondonderera umwanya impande y'intebe zabo j'aimerais que abantu bevoriwa iravyumva bagere kuri level yaho ushaka image nziza audio nziza wisanga muri cinema yose y'indundi bose barateye intambwe umuntu wese ya parvenye kwandika agashiramo amafaranga bigashutingwa ikaba cinema guhereye kuri views 0 kugeza kuri views za mbere zihari mu Burundi uwo muntu ni citegererezo mu buryo bumwe canke ubundi igihugu je premièrement sindakijudging urabyumva kuko igihugu kirafise ukuntu citunganije kirafise nivyo kiko kiragwana navyo uretse yuko hariho amafaveur amwe akwiye kuva kuri abo bashef kandi hari habo twituye barabe twemerera kabisa urabyumva ariko nk'akarorero nka leta iri ashobora kugufasha itaguhaye amahera ikagwati wewe ni wajya gushutinga cyane impapuro ziroroshe kuronka za espace public voilà amukagenda ugashutinga peut-être nawe ugacu uja nko ku investisseur runaka ukamubwira ati wungukira aha nanje nzungukira iravyumva hama ugasanga cya gikorwa cyakoze rero ibyo turakwiye kuraba ico kibazo kikava mu nzira uravyumva kandi ibyo byose bijana na development y'igihugu niba hari utwigoro leta ishobora gukora kugira aba basineaste batanga ikori baronka yo bajya nayo batanga ikori byo biri top sana ama ikindi naco na mateleviziyo na mateleviziyo tudandaza mbe kubera iki ino ni blanche ishobora kuzana amafaranga kubera iki leta itoduha nka opportunity kavuga ati uretse tugomba ngo pasake zande leta kavuga ati ko tugiraniye partenariat na Burkina Faso reka tujane na ministre de la jeunesse n'abakinyi ba cinema nawe ministre agaca bakwega bagaca bagira partenariat nabo muri Burkina Faso ko niba genda hari kandi nkaba numva ndi prêt yo gukora nk'ico kiye bisigura ko nabandi bahari kuko sinavukanye imbuto mu bisanzwe rero niki icambere no kubana neza n'abantu kandi ngira ko menyesha n'abantu dukora ibintu bimwe Iseke imiryango yayo novuga ko yapfuye yuguruye bisigura yuko Iseke ntiyugaye umwe wese arashobora kuyisanga nitwiteguye kuyikoresha ngo tuyugare kugira ntihagire abandi bazoza Iseke ni team yifuza kuvukana n'izindi ntiyipfuza kubera papa izindi abantu benshi bagira abakinyi babo bamaho kubwo gutinya yuko igikorwa bagicira mu nzira kidahetse ikibazo rero ntikiri mu kugira abakinyi bamaho canke batamaho ikibazo kiri mu kugira abakinyi babizigigo kiri mu Burundi tugikorera mu Burundi au niveau local iravyumva no mu bintu bitaratera imbere cyane iyo ufise abakinyi bamaho birafasha uravyumva ariko au niveau international naho canke ibintu biri big nibaza ko umukinyi y'amahataka bitihutika sinipfuza kugarukira aho mbona nipfuza kuharenga Capital Center, where hard work pays off. Yellow, ladies and gentlemen, nizera yuko mumeze neza aho muri hose natwe turashima kabisa
ibintu aba ari umunyenga nk'uko muba mubibona mubonye twazindutse mukabona yuko tuba twamaze gushika kuri Kapital Center n'umunsi ku munsi tukabahereza ibiganiro byubaka cyane cyane tukarabira hamwe ubumenyi ibi n'ibindi biciye muri cinema ariko kandi nta nubwo tubujya tuba twagumye muri cinema kubera ko biciye muri Capital Sound tubakubita n'umuzika mu buryo bwa production ariko kandi unakeneye na promotion y'ibikorwa byawe birakunda gose tunabakorera n'imanza biciye mu masanamu y'akarorero haba iza mariage ama dot ama birthdays n'ibindi byinshi tukabakorera ama video canke ama photos mutabona ahandi hantu na hamwe uno mugabo sinzi yuko gwa rwa mbere tugiye kuyaga yamara mwumve yuko yarakenewe cyane kuri yako tumaze mu iminsi ku ruhande rwa Iseke films naho haca ibikorwa bya cinema uno barakubwira ngo ni karahara mu ruganda ntibacura murakoze kumbeshe ndakobeje kwe karahara mu ruganda ntibacura YVAN nta bidasanzwe man ariko nyene abantu benshi bavuga ko kano kantu nabantu bobo baba bicaye menga ntibavyerekana ariko bo barazi ico bari kandi public ikabibona nukuva uri muri abo bantu batarangwa n'akantu kakano bavuga ngo mugango nakango menga ariyemera ngo nubwo afise ibintu ngo arabigendera no office uko ndabifata kwanza abo yambo ntitwabaramukije jene nabaramukije ariko yiva baramutse ndabaramukije mwihangane kuba natanguye kuvuga ntabaramukije ariko icyo ntushobora kubivuga k'ibyo ni ubuntu bw'Imana aho ushobora gukora igikorwa kimwe utanagishyizemo n'umwete udasanzwe ugaca usanga uraronsa abagikunda ni ubuntu bw'Imana rero n'abandi baba barafightinze kuva kera kumbure nabo ntibaronke iyo opportunity nk'iyo uronse canke ayo mahirwe rero nta mpamvu yo kwigira umuhinga sindi umuhinga ndi mu bandi kandi sindi no mu bimbere ariko ndabarimo kweli ariko urabona yuko nk'igihe umuntu abaza ubumenyi kubutambukira akabugendera ntaco biba bitwaye kubutambukira gute ninavuga ngo kuvyiyemerera ucumenga nyene hajemo akantu kitwa ubwishime mugabo ukumva muri ko ufite self confidence kesa suko abantu baza kubibona mu guko vuga ati bana je nimba ndumwanditsi nyene abantu bashake babibona yes afite kuntu je ndabifata sinzi kumbure ko ndabifata ko abandi batabifata je mfata yuko ubwo ubumenyi ufise bwari bukwiye kuvuga gusumba uko buvuga urabyumva kandi wose ubuvuga neza bwa bumenyi ufise n'ubufashije urabyumva rero wufashije ni washobora kubisigura neza kugusumbya wewe kuko hari igihe uri kurigira promotion cyangwa uri kuriyemera cyangwa uri kuribeshera ariko ari umuntu amaze kubona nka evre yawe urumva akavuga ati ujya muntu ndamuzi mwikashoboye iki biba biri top sana niko ndabifata nyene uko bifata reka bariko twinjira nko kwerumva niko kuvuguruza nako bimeze gose so umungu twakiriye jewe ku ruhande rwanje ndakuzi nk'umukinyi mwiza ivyo byo warabiprovinze ariko kandi kote yindi ndakuzi ko kumbura abantu bataramenya cyane uri umwanditsi mwiza w'amareresi nimba ruko no bivuga ushobora kuba uri n'umudirector mwibanga ntangere canke hari n'ibindi bintu byinshi utekeye harimo na kano gakote ka dope simboni wenda kazi ko cyane mu giconzi cyo no kutekeye ibirenze bibiri muri cinema sinzi nimba nakuvugiye neza impamvu shaka kubanza abantu ako kantu bakamenye no kubera ko kote tugiye kuyaga ko iramatanye cyane n'umundi n'icuzi muri cinema yes bon umwanditsi Tivalite umukinyi absolutely ku directinga ndabibona voilà bisigura ko ntigeze mbeshe reko nta muntu ashobora gukora ibyo bintu bitatu no kuri kote ya technique yabasimba naho nyene ngo aburemwo akantu bon nibaza ko udashobora kubura ko notion mu gihe ubikora ariko sinshobora kubikora nk'umuntu ariyo passion yiwe akarorero nk'ubu filime wisize nabi nisize neza birakorohera kubona ibi bitango gusiga gushira kwa makala ubugisa lighting niki urumva kuri inzu y'ibitabo ibyo bintu byose ubizi bikabikoraniye mu gatwe kawe nico gituma ari munini ariko nta bidasanzwe ni nkuko nawe ari ibyuzi nazi ngo nico gituma ari munini ngano burya ndakumbise neba sasa twinjira uku novuga ngo uri mu bantu bavuga bari muri new generation runo runganwe rushasha
bakavuga bati urunganwe rushasha rurateye ubwoba uno munsi ti bantu bateye ubwoba nimwaja muri Iseke films abantu bagiye babonekana no munsi bagikorerayo muboneyo amwe mu mataranto rimwe mu bantu bagiye bashigwa mu majwi ariko kandi hakabaho n'indi mvugo ivuga ati nimba nka Iva ari umwanditsi mwabantu mwe mwitonde yuko Iva ashobora kuza gakora ku ntebe abandi banditsi twamenye hano hantu kano kantu wewe uri kurakumva canke nimba kumvise ubwa mbere nk'ubu hisukakira gute bambabarire ntibazivekezwe ntebe ahubwo nanje bazondonderera umwanya impande y'intebe zabo yeah exactly come on intebe ntibazimukeko kuko kuva ku ntebe bisigura gusubira inyuma niko ndabifata kuva ku ntebe bisigura gusubira inyuma ariko twevuriwe twese hahandi bose bari imbere ubu ntawe ukiri umufana w'uwundi par exemple ubu rero muri abo banyabikorwa bose ugomba ucuzingemwo umwe yanumva umenga nivyo byo biri perfect sinshaka ko bambisa shaka gukorana nabo nk'ubu nk'akarorero dufate ko ari top 5 yabanditse b'amateka bavuga ati abana ba mu Burundi bubaho ntabwo ushaka kubarizwa aho hantu basi urumva ni habaho kubera bavuze ngo intebe ntiziveho zigumeho nibaca bakora top 6 Iva akaza kuba arimo canke ukaburimwo wawe ndi wa mbere asigaye ariko ya gatandatu wowe uri imbere ntabwo ukora nka kuno kuntu kubera ucume toujours hariho ibyo bita ama critère d'évaluation siko byonshimisha cyane igihe critère d'évaluation zigenda zirahinduka uko umwaka uheze nk'ubu niba wavuga ati critère d'évaluation tuza kwevaluwa wa mwanditsi canke wa director canke guca tuza gushingira ku ma views kuri jet d'acteur y'abakinyi kuri image nziza byonshimisha cyane nk'inyuma y'umwaka batagitora mw'ivyo kuko abo bose barabikwije bafise image nziza bafise ijwi ryiza jet d'acteur imeze bien directing imeze fresh byose bimeze neza bagasigara babahiganisha ati ninde yambara neza ivyo nivyo byo babifitiye inyungu igihugu ntibagihanganye kubw'ubumenyi buke ubu bahanganye peut-être kuri style kutuntu menga n'utuntu n'utundi rero j'aimerais que abantu bevoriwa iravyumva agere kuri level yaho ushaka image nziza audio nziza wisanga muri cinema yose y'indundi na jet d'acteur aussi byose bikaja hejuru navuze nkitangura akantu kitwa new generation ucumva ko ariho old generation dufatire kubo two kutango bakuru banyu ya evolution uri kuravuga urabona kwihari reka turashobora kuma tuvuga ngo hari abateye imbere kandi atana baratera imbere ariko hari uwa mbere mu banyuma voilà uyu mugabo aravuze n'amafilosofa yobeye reka tubivuga mu buryo bworoshe urabona ko hari abateye intambwe bose barateye intambwe bose ndaguye nk'akarorero ubu ari sinema yakunzwe sana nk'akarorero yaba Deborah y'indundi harimo umukobwa yitwa Deborah yego yarigeze gufrapa canke dufate nk'iyamugisha yego iravyumva nk'ubu ijya yamugisha igarutse muri 2024 2025 uravyumva kujya yakiriwe muri uriya mwaka siko yo kwakirwa muri uno mwaka byogora yego akanda kumva yego bisigura yuko icambere ababiraba barateye imbere kandi bijya byari byiza kandi cyane muri kiriya gihe ariko ubu unyi bijya nibwo wobizana ntibabirabe nkuko babiravye canke babikunze hariya muri 2011 2012 bisigura yuko abanditsi ababiraba barateye imbere ubu rero n'abanditsi basiga baraba ivyo babandi bateye imbere bababiraba bakunda akaba ari byo bagenderako bisigura rero yuko igitera imbere s'umwanditsi igitera imbere n'umuntu araba ibintu hamwe wa mwanditsi agaca mu server rero ivyo avuga ati ibi inyi birashobora kumuhaza mu mutima ahubwo Jesu uko ndavyumva mfatiye ku byo uriko ravuga nsanze ahubwo menga nta muntu atera imbere womenga ibihe nivyo bitera imbere exactly philosophy yawe niko ndayumva nimba nk'ubu atamuntu yagaruka na filime yakoze kiriya gihe ngo igaruke guhiganwa n'iziri hano bisigura ngo umuntu aza kwitwa yuko ari imbere mu gihe ciwe muga haje ikindi gihe ntasubira kuba imbere
anasubira kuba imbere ahubwo abaje niyo baca baje imbere mugabo ikintu gica kibivuguruza n'icayi kubera ko inko mu basani baririmba hari umuntu yari kuri all top nko muri 2008 ugasanga even no muri 2020 nko muri 2020 naho nyene aracarugwa mu bantu b'imbere biba vyagenze gute ujya nawe nyene arevoriwa ivyo agaburira abantu ni ibintu ibimeze gute reka ndaguha karore nk'ubu wewe uwo guha amabere woyonka wonwa amabere bere aya wonwa amabere bere nyishura manje bisigura yuko ahubwo mu vyunwa urazi girwengeje nuko bikuye ku konka ugashira ku kunywa gabere kwizino rimbo barayonga me exact reka sindavye bandanye reka mbanze nijoro je nayo nonywa kubera ko sinkiraho hantu imyaka ndimwe ntiyinyemerera ariko energy woyino energy n'ubu mukanya ndayivutura sawa uwo fata element nutritive ziri muri energy niziri mu maberebere nizihe zihambaye nibaza ko ari iziri mu maberebere kubera kino notanwa maberebere kubera ko urugero ngezeko subwa amaberebere nuko kunywa energy nubwo amaberebere akenewe sawa rero none nk'ubu unyijeho niba no bandi umuvyeyi yakuvyaye nkiri muto ukiri muto ururuyoye yego eske no kugumiza kuri amaberebere hari hico we nawe usigaye wipfuza bivanye n'ibihugezeho uravyumva ndi oblige naho kumbure no banavyaye umwana nkifisa amaberebere ndi oblige yuko ya maberebere yani ni ndayareka kuyaguha kugurira energy ariko sasa ucanza akaroro keza ndagakunze kabisa wa mwana gitunzwe n'amaberebere biyumvikana yuko acavura na wa mwana ariko hanze asigaye n'umugabo kuri wowe umuvyeyi yagoma ari umwana aba bana babiri barangana mu bijanye no gukura rero si bamwe nico gituma rero ndakunda kubwira umufana yahereye sinema z'indundi 2011 ubu ntagishimishwa na vya bindi byo muri 2011 arevoriwa technique ziragwira araguma bigereranya n'ibyo abafaransa by'abongereza agenda arakunda ibintu bishasha umuntu arevoriwa mani sasa kwigarukire ku ntama yacu urabona yuko nk'ubi wewe twivugira ku kintu cyo kwandika ufise kote nyinshi mugabo no munsi cyane muri Iseke films uriko uraboneka nayo nk'umwanditsi gusumba ibindi siko bimeze bon dumu assist uri assist Joel niwe yandika yego je nanje nkamufasha muri ibyo bikorwa ukamufasha ariko hari n'igihe abadahari we byose ukabyishariza ukabandanya iyo bikenewe girumvikana cyane ubu nshaka kumenya ngo uravye mu Burundi filime ziriko zirakogwa ziriko zirasohoka abakinyi bariko bararamura bahari hano nakomeje mvuga kwa ngo bakuru banyu abantu baraza kumva impamvu mba ndiko ndashaka kugereranya urungano ama generation abiri urabona yuko nkuba hariho bakuru bawe mwohuruga kurira inkofero kuva ati bano bantu nabanditsi beza impamvu niho navuga kano kantu iva nukubera ko iyo umuntu ari karakora avuga ati hariho bakuru banje biramutera intege zo vatire kanongereza kariro canke akaza kuhenda avuga ati je ndi kuri line yo hejuru nta mpamvu yo kwigira ku bandi ahubwo je ndishoboye ndumwanditsi mwiza kwa harasigaye ko abantu babimenye yes umba ikibazo cha bien sana en fait umuntu wese yaparvenye kwandika agashiramo amafaranga bigashutingwa ikaba cinema uhereye kuri views 0 kugeza kuri views za mbere zihari mu Burundi uwo muntu ni citegererezo mu buryo bumwe canke ubundi ndaguhe nk'akarorero shaka ivuye ko raducanga uwo menga ushimira umuntu wari we wese nshimira umuntu wari we wese nta muntu wogayira we nta muntu ashobora gurema evro kabona chini ya fake tuvuge mu mvugo yumvikana ivyo rero navyo uraza ahantu bica binjana nkundiki uwampaye iki uravyumva reka ndaguhe nk'akarorero twese antuka umuntu wese akiri umuamateur akiri mu buryo buri loko akora mu buryo buri loko yamafise target yo kumu professionnel yego ariko muri professionalism jewe ukoze nk'isinema umpaye nk'isinema nawe wocumpana n'amahera ngo ndayirabe y'Vampire y'izombi sinigera ndayekunda uravyumva même si yo bifise lighting nziza yo bifise sound nziza donc hari ibintu bigendera ku byo jewe nkunda uravyumva iyo ni side imwe ntashobora kwibagira itotuma wa undi yakoze izi Vampire ndamugaya ndamujudging uravyumva rero je ndabifata gutya muri bya bindi nkunda uravyumva
muri bya bindi nkunda hariho umuntu abikora bavuga ati umuntu ari perfect nico gituma nk'ubu jewe antake nk'umu director nk'umwanditsi uravyumva nk'umukinyi icambere nshima uburyo story iba yagenze icya kabiri nkashima ikintu bita jeu d'acteur rero jeu d'acteur nayo icinjana hehe nca ntoragura umwe wese umuntu nkunda cyangwa nawe nyene nkamukunda mu masezo nkavuga ati wow ahantu akinye yanyemeje uravyumva aha naho nyene numva yakinye ati ndamwanze oya sindamwanze gusa nkavuga ati yakinye nyene biraho Shaiva utari umwana mubi uri umwana mwiza cyane kimwe muri ibyo bon sinzi Dr. Love kimwe muri ibyo ariko rero ndashaka kumenya ngo ntabwo mba ndiko ndanka insiguro zawe kubera wabivuze neza umwe wese afise icyo prefera afise icyo akunda kandi bufise uburyo wumva ibintu twigarukire rero tureke ofete nabonye akantu ko wanse ko tugereranya ibintu n'ibindi wanse ko tugereranya ama generation n'ayandi wanse ko tugereranya Ivan na Amede ariko ivyo ravyemerewe uravye uburyo ukwandika biriko biragenda hano kuri notere amafilime ariko arakogwa urabona yuko uburyo filime ziriko zirandikwamwo ariko kwari gukwiye mbega uburyo bariko barabikoramwo biratanga icizere yuko ejo sinema yacu yotera intambwe ikava hiri kagera hano kubwiwanje kandi abantu ngira nishiri inyishu kumbure nibumva mwibikomerekeje nimukomereke mfata yuko hariho ibintu abantu benshi bipfuza gukora muri no sinema ndundi ariko bitariko biraja mu ngiro bivanye n'uburyo kuko plus ukintu kigira professionnel canke ugishiramwe ayo madetail yose uravyumva ayo madetail ça coûte de l'argent bivana n'amahera ayo mahera kandi nta source y'amahera ya cinema ihari mu Burundi hano biragoye uravyumva rero utarabona amafaranga aja muri cinema biroroshe kujajinga uravyumva ukavuga ujya muntu n'umunyamanyanga niki n'umubono kubera yanditse kubera iki yakoze ibi ariko twari dukunze cyane kuronka ama espace yo gukinira mwa gasho abapolisi imiduga isha uravyumva ama plage amazu meza yo gukiniramwo urumva ivyo byose birakurimita yaba dukeneye nk'indege twayironka yo gukiniramwo par exemple canke niba iyo ndege ya really itabaho ya fake yo ikaboneka ariko ivyo byose bisaba amahera kandi ivyo birafekta kwandika ubu wari wanditse ko ukeneye uri kurandika wari ukeneye abafigira kuko iyi si iyi duniya iki ntirimwe abakinyi ba sinema gusa urabyumva kandi abantu bose s'abacteur muri scène harakenewe niba ari ku isoko gute mu mwanya wo gusuma usuma kandi uri umwe sinari nagatahuye mise ndakumva uravyumva ushaka gusuma uri umwe hari inyuma hari undi ariko arasuma ibindi yego ujya rero ariko arasuma ibindi yarakwiye kuba mu bafigira ariko niba mushira mu bafigira ukamutegeka icyakora uraza kumuriha amafaranga nukuvuga rero uzoca usanga sinema yo mu Burundi turahunga gukina mu ma espace ari public isoko swate kubera bitatworoheye kuja kuronka iyo espace kuja kuronka aho hantu dukinira canke abo bantu canke ukirimita umuboss gute mbu umuboss nafise imodoka par exemple ugasanga ndakwandika kuri umuboss ndi oblige misi yose yuko uzokinira mu nzu kubera yuko hanze nta modoka ihari canke bakubwiye ati fata muri sara uriko hanze y'inzu ntitemera yeah something like that nukuvuga ngo mwe bwashaka kwandika ariko ikibazo kikaba kukuvuga ngo uburyo uvuze uburyo havaza ca kintu ngo igihugu ariko igihugu coco kirabibemerera nta kibazo igihugu igihugu premièrement sindakijudging urabyumva kuko igihugu kirafise ukuntu citunganije kirafise n'ivyo kiko kiragwana navyo uretse yuko hariho amafavera amwe akwiye kuva kuri abo bashefu kandi hari abo twituye barabe twemerera kabisa uravyumva ariko nk'akarorero nka leta irashobora kugufasha itaguhaye amahera ikaguha ati wewe ni wajya gushutinga
cyane impapuro ziroroshe kuronka za espace public voilà amukagenda ugashooting peut-être nawe ugacu uja nko kumu investisseur runaka ukamubwira ati wungukira aha nanje nzungukira iravyumva yego hama ugasanga cya gikorwa cyakoze impamvu nashizemo kano kantu kubera ko sinzi gukunda kuvyumva hari abagenzi banyuzo ngo mugabo ngo leta ngo ntikiradufasha mugabo mubaza ati none nka leta yo bafasha gute akabura ahantu leta yo mufashiriza burya nkunza akantu uvuze je sinzi umuntu ambwiye ati burya leta nta mafaranga yigera itanga ahubwo iguha ikorohereza uburyo amafaranga ukeneye wo yaronka kandi ni inyungu kuri twese uravyumva par exemple hariho oya leta irashobora kudebloka amahera kutadebloka amahera kubera wewe ikadebloka muri rusange par exemple nk'unye ishizeho nka salle ya cinema ya leta uravyumva izirabera mwayo ma diffusion ya ma cinema ndundi atari bijya vy'ama lancement officiel yego ukavuga ati muri tuwaf twiteze premiering y'cinema shasha tukariha tukagenda kuraba niba aho mu masare icambere ico kintu leta ibigihaye inguvu mu buryo bw'amafaranga no mu buryo bwa visibility kuko biragorana yuko nzogenda gusaba umuntu nkinire iwe canke hafi yiwe aze kuhanyima kandi yumva ko leta ivyo bintu bishize ibi vyapuye oya ntiyo hakwima yego ikindi kintu naco hari mu twigoro twinshi kumbure nico gituma nsaba nk'abasineaste bakoranye bakamenya kimwe basaba leta nkareka gusaba leta ico igihwanye n'intege nke zanje donc bagahurira hamwe bakadecide ati niba ari nk'ibintu vya YouTube kubera urabona yuko sinema nyinshi zica kuri YouTube womenga niryo soko dufise ryonyene hano kandi YouTube burya nta nubwo dandaza burya amafilms oya nibaza ko idandaza ama publicity ni nka publicity ko nakanyu bawaye haye yo gucishamwe ama publicity ariko hari ama step menshi nibyo bya YouTube ntaco birafise ikintu kinini byofasha ya leta ibigizemo uruhara kuko nama mbona kubera kushinga YouTube ugacuyita ngo ni nye Canada nibaza ko ni ntambamye dufise hano rero ivyo turakwiye kuraba ico kibazo kikava mu nzira uravyumva kandi ivyo byose bijana na development y'igihugu niba hari utwigoro leta ishobora gukora kugira aba basineaste batanga ikori baronka yo bajya nayo batanga ikori byo biri top sana ama ikindi naco na mateleviziyo n'amateleviziyo tudandaza mbe kubera iki ino ni blanche ishobora kuzana amafaranga kubera iki leta itoduha nka opportunity kavuga ati uretse tubumva ngo pasake zande leta kavuga ati ko tugiraniye partenariat na Burkina Faso reka tujane na ministre de la jeunesse n'abakinyi ba cinema nawe ministre agaca bakwega bagaca bagira partenariat nabo muri Burkina Faso aka kantu shavuze urumva ko byoca biryoha ako kari muri leadership byoca biryoha gose kandi akarere gaca kaguka kuko nko muri Afrika Burkina Faso iza mu bihugu bya mbere muri cinema Burkina Faso burya abantu benshi nibabize ko Burkina Faso ikaze kwe ariko gusa je amakomenga ama films yabo ntibadandaza arasohoka kaja kwisoko iradandaza gusa n'idandariza YouTube niyo mpamvu ikintu bica bifasha niki nakubwiye sponsor y'amafaranga iragoye kuko amafaranga ni justification insiguro y'amafaranga baca bafasha nk'ubonye bagaca baca nko muri nka cinema uravyumva bagaca baza nk'ubu mu Burundi hariho nani festival uravyumva bashobora no guca muri festival bavuga ati mwebwe rero ayo masinema y'abarundi ni mukurikize zino critère tubazane tuzi ayo masinema yanyu tuyazane muri Burkina Faso tuya premiering cyane tuyazane mu festival yandi cyane donc partenariat ikabiyo swate kurunga ikabigisha urumva bakaza guhugura abanditsi aba director uravyumva niho uca usanga ikintu kibaye benefique ku bantu benshi ibintu uvuze rero birakomeye kandi ntoyemwe ikintu kivuga ngo ivyo bintu numva bisaba ubwenge birasaba n'ubumenyi nk'ubu uravye abakinyi bagenzawe wihereye ko urabona yuko bafise ubumenyi buhagije bwo kuba bose surviving ibyo byose uriko uravuga nk'ubu nk'akaroro nkawe ministre akubwa ati bana
tujane Burkina Faso canke ndaguhuje nabanaka ni mudiringa ukunukunuku urabona yuko dufise amayirema hano vyo hava vyoroha mu gihe na leta yo bishira mu kuboko nkuko uriko ravuga bonje nibaza ko bahari ko niba je ndahari kandi nkaba numva ndi prego yo gukora nk'ico kintu bisigura ko nabandi bahari kuko sinavukanye imbuto men yo bisigura rero si wewe wenyene umwe mu bandi uravyo hari undi yumvira kujya hari undi yumvira kujya ariko ikintu kiba kizima iyo kitakugaruka ko wewe gusa kigaruka muri rusange bivuze yuko atabumenyi bundi mugikeneye ubumenyi turabukeneye nico gituma nago yati muri zimwe muri sponsor zoza mu Burundi turakeneye nk'ubumenyi bukwereka ukuntu tudandaza sinema gute uravyumva ni gute aya mafaranga tutabona mu Barundi dushobora kuyakura hanze kandi dukorera mu Burundi ivyo byose ni ibintu vyigwa canke ni ibintu hari abantu babimenye kera bashobora kubivuga yego ya ni kuvuga rero ya partenariat iramutse ibonetse n'abantu bitwa ko batwitangiye imbere byo babiri top sana birumvikana gose kabisa tugarukire gato mu mugwi wa Iseke Films kuko niho uri kurakorera ibikorwa byinshi hari abantu benshi no mugwi no munsi bariko barufata nk'ubudasanzwe uteranije ibyo byose wagiye uravuga bakavuga bati numugwi uravye ufise kazoza wibaza ko biriko birava ku kiganije n'iyindi migwi bituma bavuga ati bana Iseke Films kudeshap bon je nta kintu kinino bivugako ahubwo ndashimiye abo babibona uko yavyumva kandi ubu bibona wewe bikunze uzura bisengera kugira imana idushitsaho nyene ubona ina hatwenze ya chakira umugesha Erega umuhungu turi kumwe yatangiye kugira umutwe nahingize nyene ngo avugishwe en fait no kuba umwizigirwa mu bantu biragoye ko ukora ibintu sinzi biragoye gukorera ico cizere harimo n'ubuntu bw'Imana uravyumva kandi igihambaye muri Iseke novuga yuko subumenyi butari bwaboneke ku isi buhari uravyumva igihambaye ni gikirera igihambaye muri Iseke wavuga ngo ni Imana ntabwo iba muri Iseke Films gusa ndemera yuko Imana niyo ibiri imbere niyo ikora byose n'ikindi ariko ico nico kintu ahubwo muza gusanga mufise musangiye n'abandi bro ushaka gusanga n'abandi bakibarusha bitewe n'uburyo begerana nayo tubwire rero nakahe kabijya kiwanyu mwisangije gatuma uwo mu guhagarara uko hagaze mu bisanzwe rero niki icambere no kubana neza n'abantu kandi ngira ko menyesha n'abantu dukora ibintu bimwe Iseke imiryango yayo novuga ko yapfuye yuguruye akantu karakomeye imiryango yayo yapfuye yuguruye Jean no kuvuga bisigura yuko Iseke ntiyugaye uravyumva Mungu nikasha mogogero kwe uracyumvira ijambo uvuze yapfuye yuguruye no kuvuga imiryango iruguruye ariko irapfuye iruguruye ariko irapfuye umwe wese arashobora kwisanga ako gupfa kandi ntitwiteguye kuyikoresha ngo tuyugare kugira ntihagire abandi bazoza no kuvuga yarapfuye nticugarika ngo bikunde oya yapfuye yuguruye urabyumva nta muyaga uzoyugara Iseke ni team yifuza kuvukana n'izindi ntiyipfuza kubera papa izindi yifuza kubera umuvukanye izindi urabyumva niba hariho ahantu ukeneye ubufasha wokura kuri mwene wanyu iture Iseke tuvyigire hamwe uravyumva nutahasanga ubufasha bw'amafaranga kubera ko natwe turayakeneye par exemple ariko nimiburi tuzokuremesha canke ico dushobora gukora tugikore nukuvuga rero nico gituma navuze ati Iseke yamayuguruye turifuza impano nshasha uravyumva ntitwifuza kuba abavyeyi bayande mameze uravyumva
twifuza gukorana nabo twifuza kuvukana nabo ya kandi abavukana urumva bategerezwa kubana nyakubana niko bimeze uvuza akantu kanyibuza ikintu kivuga ngo burya iyo umuntu ariko aravuga ibyiza nibibi biba bihari nta bibi novuga ngo nza kwagiriza Iseke films ntavyo ndabona ahubwo gusa hari izindi feedback ziza ukamenga no kuvuga ngo ziri negative hari akantu muvugwa ko ni ubizanye umbabarire tukavuge ati Iseke ikora neza abakinyi bararoki tugasanga ni sawa ati mugabo uno munsi nta bakinyi babo bamaho tubona bafise iki kintu nta ngaruka ubona gishobora kugira mu mugwi usanga ko kataba hari waruvuze ati urabona kana bava imiryango iruguruye baze ikindi hari abakinyi maybe ukaba ufise nk'umukinyi wavuga ati nabandi baraza tukabakoresha mugabo ubu ari ndani yarasinye nk'umukinyi yamaho muri Iseke film hari advantage biba biri nk'ivyo bintu iyo umukinyi abayeho iyo atabayeho nta ngaruka ubona ishobora kuba cyane muri uno mugwi en fait uratse ikintu nibaza abantu benshi bagira abakinyi babo bamaho kubwo gutinya yuko igikorwa bagicira mu nzira kidaheze ikibazo rero ntikiri mu kugira abakinyi bamaho canke batamaho ikibazo kiri mu kugira abakinyi babizigirwa mugabo bari mu mugwi bonora amasezerano donc bayubahisha niba twavuganye yuko par exemple uzonkorera cinema kuva hagushika ngaha yego igikenewe nuko wumbera umwizigirwa tugakorana ico gikorwa mpaka kigahera uravyumva nico gituma nibaza ko abantu benshi kandi naje ndamaze kubicamwo bene ivyo bihe aho uri oblige yo kumusinyisha kandi bamutinya kugira we ntazo gucira ibikorwa hagati dizo yari kigihambaye kugira abakinyi bamaho canke batamaho ihambaye no kuba umwizigirwa nk'ukoresha umukinyi n'umukinyi akaba umwizigirwa nk'ukoreshwa na wewe hari umuntu ahise yibaza ngo mbega umugwi urashobora kwitwa umugwi mu gihe udafise umukinyi wawo ofete umugwi ugirwa niki umugwi ugirwa n'abawugize rero mu bagize umugwi n'abantu barenga babiri donc bashobora ni babiri kuduga ushobora kuba umugwi wa maison de production nukuvuga abo bazokora casting bivanye na story bafise uravyumva ntibica kuba atamukinyi yamaho kuko nk'ubunyi wobegwa akina ari umusuma n'uwobegwa akina ari umupasteri n'uwobegwa akina ari nk'umuntu yakuze nabi sico kimwe uravyumva hoho nka cinema hoho iraduha ubwigenge usanga casting arico cambere ariko mushoboye kwiyungunganya mukaronka abakinyi banyu bamaho naho nyene bari kintu kiri top muri ivyo bibiri ni kihe kirenze ikindi ni kihe ciza gusumba ukiri mu Burundi tugikorera mu Burundi au niveau local iravyumva no mu bintu bitaratera imbere cyane iyo ufise abakinyi bamaho birafasha uravyumva ariko au niveau international naho canke ibintu biri big nibaza ko umukinyi yamaho bitihutirwa nibaza ko baba bakumvise cyane mu minsi itari myinshi ngo murasubira mu gikoni niyo makuru mfise ntabwo hano hantu dushobora kujayo ngo twibagirwe bamwe babiteka no kuvuga abo nabanditsi je ndiko ndabibona uri hagufi ngaho mwakoze ibikorwa byinshi birakundwa mukora amahiti n'ayandi kugeza ku ntimba mwaheruka guha abantu ikintu abantu biteze ubu urakizi no kuvuga ngo ba bantu baraza kutuzanira ikindi kihe kintu kimeze gute haraza kuba hariko valere ajoute iyo nibaza ko nizo ndoto mufise ni nazo publique ifise kuva ati ba turabe filime nayo baza kutuzanira nk'ubu mwebwe nubwo yo ari nyine mbiza kubandanya ariko umbiza kuba ari season yindi kurikira ku ruhande rwanyu cyane ku kwandika harakandi kantu muri ko muri korera ko abantu bo kwitega bo kwizera ko bati filime igiye kuza ahubwo ntivyari bwanabeho mu bisanzwe nta muntu ahoraho yabaye uravyumva nta no wifuza guhoraho yabaye ikindi naco n'ubuntu bw'Imana yego bon inyishu yanje nayitanze waje niyo nyene nari nyitabira nibaza ngugire rero ngugira utangura bici imuzi ni muzingo mugani wabo hakurya yani nta uhora aho yabaye ikindi ubuntu bw'Imana ikindi uvuze ni igiki byari bitatu nivyo nukubera mbegeye rumva ari byo subiramwe kabiri bisigura ngo aho mwari muri ntabwo ariho baza kubona muri biraza ko ariko urazi urashobora kuvuga ngo nta uhoraho yabaye ugasanga mu minsi heze wari kuri 12 ubu wasubiye kuri 10 navyo nyene rega ni intambwe hari umuntu atera intambwe asubira inyuma ariko hari akantu navuze ubuntu bw'Imana
ubuntu bw'Imana nawe burasubiza inyuma aya ariko ubugombe bwayo nabwo ngasuka ugenda utumbereye sawa nukuvuga niba ubugombe bw'Imana ko babushaka usubira intambwe imwe inyuma kugira utereze 3 wihuse byo bari sawa mwokwemera gusyata ibirengo mugani wa mukisubirira inyuma mu gihe ubugombe bwayo bw'abaruko ubuntu bw'Imana okay we numvise wizerera ku buntu bw'Imana nuko nari okay nta maboko atatu dufise nta maguru 8 dufise turafise vision ngufi na ndende nkuko nabandi babifise ariho nuba visa ikintu twebwe tutaragera ku visa ariko tugakora turabyumva hama Imana igahitamwe ugenda imbere n'ugenda bwa kabiri rero uzobibona ari cinema ubona ari nziza itarabwe urabyumva sukuvuga yuko uonye ari atafise rikaraje urabyumva hariho nambi itanarabwe urabyumva nawe nyene nuwo nawe nyene ntiwo mucira urubanza urumva kuko hariho mu wa mbere no mu 17 nivyo mu 17 harabaho we muri iyo migwi uvuze wifuza kuba mu wahe muce sinipfuza kugarukiraho mbona nipfuza kuharenga ukirumvikana cyane bwana Ivan ndazi yuko natangiye vuba tuno musore abari muto ariko n'inzu y'ibitabo burya ino ni intango tuzabandanye tumenye byinshi na cyane yuko tugiye kumara n'umwanya munini turi kubikorwa aho bizoba biriko birabera muzobandanya mubone abakinyi banyu mukunda muzobandanya mubone abanditsi aba director kandi nibaza yuko bizogenda neza uramutse usigaranye nk'amajambo abiri isi kabiguteza amatwi ukabwiye no kugenda uje mu yindi satellite turimo nayahe majambo abiri wagenda usigiye abari kwisigaye amajambo canga mungane ashobora kuba mungane canga amajambo abiri ni kuvuga mbe ibyo bintu byoshikira abantu bangahe isi yose guteza amatwi bose yego kandi ugira uvuge mu rurimi bose bumva icambere no saba imbabazi kuko woba anzi akiriho naramukoshereje ndamwibuka cyangwa ndamwibuka no mubaya I'm sorry for everything just rimwe njye ni rimwe bya kabiri en fait gukunda Imana kuruta ibintu byose gukunda Imana je ni rya kabiri ibindi byose kome ngura keneye ni rya gatatu oya twavuza abiri kubera ibindi byose navuga biri muri iryo rya kabiri okay umusaza ndagushimira cyane ku kanya uba waduhaye nizera yuko for the next turaza kongera duhura umeze neza kandi akanya wongera ukadutiza I appreciate Dr. Love we Capital Center, where hard work pays off.